Muri iki cegeranyo agateka kazina muntu kifashe uko: abantu 12 barishwe, muri abo 2 batowe ibiziga, abantu 2 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, abantu 2 barabugwa irengero, hamwe n'abantu 7 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi twavuze, inzoya 8 zarapfuye hamwe n'umugore umwe yahagaritswe bidakurikije amategeko. Iki cegeranyo kiradoma ko urutoki abakoze ayo mabi, nabo akaba ari bamwe mu bapolisi, bamwe mu bagize urwego rw'imbonerakure, bamwe mu bakozi b'iperereza, bamwe mu basirikare, na bamwe mu bari mu ntwaro. Aha twotanga akarorero k'inzoya 8 zapfuye itariki 7/8 Ndamukiza umwaka wa 2022 mu bitaro bikuru byo mu ntara ya Kirundo, kubera kubura igitoro kija mu mashini itanga umuyagankuba. Umuhari Iteka ukabona ko izo nzoya zapfuye kubera ubube gito bw'abatwara ivyo bitaro, ugasaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira abagize uruhara bose mu mfu z'abo bana bahanwe kandi imiryango itunganirizwe hakurikijwe amategeko. Umuhari uharanira agateka kazina muntu Iteka usozera wiyamiriza amabi yabaye ndasi mu Burundi, ugasaba leta gukurikirana mu butungane abagirwa n'ayo mabi atavyo kuraba nkunzi.